mfise amashimwe igihe cyose nshobora kuba ndi hano mba numva nkwegwa kugira ngo numve ijambo ry'umwami sinitwararika gusa kuritanga ariko nanjye mfise n'amatwi ndaryumviriza nkanaritanga ni nako bimeze kuri bene data zaburi yanje muri mwemu naranezerewe igihe bambwira ngo tugende mu nzu y'umwami zaburi 122 umurongo wa mbere ni munezero kuja mu nzu y'umwami kuko ngo umunsi umwe mu nzu yiwe isumba imyaka 1000 ahandi zaburi 84:11 hanyuma umuntu akaja hera hanyuma akava hera akaja hera cyane hanyuma haba ari byiza cyane gusumba imyaka 1000 ahandi rero dufise amashimwe menshi kubw'umwami kubwo ayo mahirwe yose y'ubuntu kuba twarashoboye guhishurirwa ijambo ryiwe ijambo ryiwe ryahishuwe ni ukugomba kw'Imana kwahishuwe muri kino gihe ijambo n'igikorwa kizima c'Imana mu gihe cyacu mu minsi yacu nta kuri twobivuga hagati y'izi weekend zibiri zihejeje kurangira nabandanije gukora mu gifaransa no kwiga ingene umuntu abona ibintu murazi nari mu Bufaransa kandi nabi rose mu amahirwe ibintu byambabaje cyane nivyo nabonye kandi numvise idirisha ryanje ryaraba ku barabara rikuru kandi cari igihe c'umunsi mukuru wa carnaval sinari nkeneye kugira kwihata ngo ndabe epfo mbona rero y'amafafari ya Amsterdam n'abamenyekana bose mu mazina yabo murazi bamwe barakina ngo iyo ababera bazokwinjira ngo mbega ingena zo ari umunsi mwiza nk'uko rero bitari bihagije rero abavuzi ingoma bakurikira bavuga ngo glory glory haleluya hariho rero n'amamasike yose n'amadefile narabiraba umutima ugacumitwa naribajije mbega ibyo byose bitwara hehe bizohereza hehe ugutinya Imana kwarabuze mu abantu ntibakiza ibyo bakora ibyo byarabandanije ndibaza hariho televiziyo nibaje ko yari televiziyo mu cumba nagomba kumviriza kugira ngo ntahure neza amajambo kumbure ndayashire ku mutima hanyuma rero haza umushararata hamwe n'ibindi ubupfumu bwiwe n'ubumaji araza kuri televiziyo ahagaragara ngo aravuga ngo ngiki kintu cyo muri Senegal ni mu mpamagare nca ndababwira ico mufise n'ingene bimeze guhera kera naciye ndabizimya sinagomba kubandanya kuraba ivyo kuko byose bitwagwa na satani niwe mana y'inosi ntidushobora kumenya ingene twoshimira Imana ko yatwuguruye amaso kugira ngo dushobore gucika kuri uko guhona kuko isi yose iriko yihuta igenda guhona byose biri mu burozi byose biri mu biganza bya satani isi yose iri ku nzira ya satani kandi ntavyo bazi sishaka guteba hano kuri kino reka basi ndababwire kino cyo mu kinyamakuru na rose tariki 20 z'ukwa 2018 sinzi ko ibi babitangaje mu binyamakuru hano dufise mutwe ngo amatoni 28 ya Bibiliya agenda i Moscou amakamyo yo muri societe soviétique yaronse amabibiliya 35 mu nzu ya Bibiliya i Stuttgart
babitekeye byari amatoni 28 kandi bitegerezwa kugenda bitwagwa i Moscou biciye i Varsovie, i Brest ni Minsk. Niko iyo sosiyete ya Bibiliya yo mu Budage ivuga. Niwo mutekero wa mbere ugiye muri Bibiliya wa Bibiliya ugiye muri Sovietike mu gihe ca mbere muri kino mu Burusiya. Kubwiyo rero kubwiyo sabukuru y'inama y'aba evangelike barose uburenganzira bwo kuzotwara amabibiliya 100,000. Si inkuru mbi gusa zihari, hariho n'inkuru nziza. Inkuru nziza yerekana evangeliste w'umunyamerika ku radio no kuri televiziyo, namwumvise bamuvuga, sinari bwamenye ikintu na kimwe kuri we, sinzi donido, ariko natahuye yuko abo bagabo banezerwa kubwa ibyago by'abandi, barategana imitego bamwe n'abandi, nta byimviro byiza bafitaniye bamwe n'abandi. Rero ucubona kuri uwo murongo wose ni ikibi gusa nico kiri hejuru gusa, ni mu mugeni w'ukuri wenyene niho hazogaragara urukundo rw'ukuri rw'Imana ku mpera. Ibisigaye byose bizokwihutira guhona. Ni neza neza muri ako kagwi gato niho ico cigwa cavuzwe, ikibazo carabajijwe, ni kuvuga ic'ubuntu. Ikibazo cari igikurikira: igihe ubuntu butangura ryari kandi buhera ryari? Mbega ubuntu niki neza neza? Igihe numva yuko urubanza rwari rwatanzwe bivanye no gucirwa kw'iteka, hanyuma ubuntu ngo bwari bwashitse ku mpera, hanyuma urubanza rwaratanguye. Nashoboye kuvuga mu buryo buciye bugufi nti aho ubuntu buba buheze mu bantu buca butangura ku Mana. Mbega mwatahuye neza ivyo? Aho hantu ubu buntu buheze ku bantu, aho urukundo rutunganye ruheze n'ibindi byose biheze, aho niho bitangurira ku Mana. None ubuntu ni iki? Ninde agirirwa ubuntu? Ninde yagirirwa ubuntu? Ni wa wundi acirwa kw'iteka, uwaciriwe kw'iteka, uwarose igihano, yategerezwa kuba ahantu mu kasho, niwe ashobora kugirirwa imbabazi. Umuntu hatana kimwe yakoze aguma yidegemvya, nuwo wenyene uwo yaciriwe kw'iteka agacirwa igihano, uwo niwe ashobora kugirirwa ubuntu kubwo itegeko ry'umukuru w'igihugu. Aho rero ni iciyumviro gikuru canjemwo mu mpwemu ko aho nyene abizera bibaza yuko biba byarangiye. Aha sivyo, kuko hariho icaha ahantu runaka, aho rero kuri bwo ubuntu bwaheze, ariko si kuri bo gusa, kundi wese ubuntu burabandanya kubaho uko bimeze mu buryo bw'inkomezi, ariko gusa niba bikiriho biba biheze. Aho niho naciye nibaza by'ukuri nti ku bantu no kubizera aho ubuntu buhagaze buciwe buca bitangura ku Mana. Aho niho ubuntu bw'Imana butangurira. By'ukuri tugabe ntidusuzugure ubuntu bw'Imana, ntidute amakosa, ariko tumenye kandi dutahure kubera iki ubuntu bwatanzwe nk'impano, ni ukuvuga kugira ngo bugirire ubuntu abaciriwe cyo kwiteka, ngo hatangazwe umwaka w'ubuntu w'umwami no gutangaza ukubohoka kuri ba bandi bari mu kasho. Uwo ni Luka 4:19 ku bijanye na Yesaya 61.
kandi iminsi yose dutegereza kugumya ibyo imbere y'amaso yacu kugira ngo ntiducigwe ku iteka. Ninde afise ikibazo? Sinibaza yuko nza guhagarara hano imbere. Mu by'ukuri nagomba kuguma nicaye. Hariho ibibazo hagati yacu kugira ngo dushobore kubyiga mu buryo bwa Bibiliya. Daniyeli igice cya 2 murongo wahe Mwene Data Schmidt. Ego ndashaka kubona ikibazo neza. Ikibumbano mu by'ukuri nico kimwe na bwa bwami bune bw'isi bukurikirana buvugwa mu yindi mero. Ikibumbano gifise neza isobanuro imwe nko mu gice c'indwi ku murongo igice c'indwi umurongo w'indwi. Ego kuhuza ibyo bibiri birahura neza bivugwa gusa n'ibishushanyo bitandukanye. Turashobora kubisoma neza, turafise umwanya kubw'ibyo. Daniyeli 2 umurongo wa 36. Nuko inzozi nizo kandi turamenyesha umwami ingene zisobanura. Nuko mugenzi wewe umwami aganza abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ububasha n'inganji n'icubahiro. 38. Kandi abantu baba hose yaguhaye n'ibikoko byo mu ishamba n'ibiguruka byo mu kirere, ibishira mu kuboko kwawe, iguha ku biganza byose. Nuko rero uwo mutwe w'izahabu ni wewe. 39. Kandi mu nyuma zawe hazobyuka ubundi bwami butanganya n'ubwawe gukomera. Hanyuma hazovyuka ubundi bwami bwa gatatu buzoganza isi yose. 40. Ariko ubwami bwa kane buzokomera nk'icuma, nk'uko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ibyuma bifyonyora ibyo byose, ni kuko bwami buzomenagura bukajanjagura butyo. Tout le 4e royaume, le dernier, ubwami bwa nyuma. 41. Kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari ikivange c'ibumba n'ivyuma, niko ubwo bwami buzoba ubwami butandukanye. Muri bwo hazoba inkomezi nk'iz'ivyuma, nk'uko wabonye ivyuma bivanze n'ibumba. Hano ngo uruvange bivanze mu by'ukuri ntibyasobanuwe neza, kuko ibumba n'ibyuma ntibivangika. Urashobora kubivanga kimwe n'ikindi, ariko Mwene Data Branham yabivuze mu butumwa bwiwe inyuma y'uko Krefeld yakuye ikirato ciwe muri oni, hanyuma agakubita ku meza. Aho rero Mwene Data Branham yavuze ubwo basha bukomeye, aravuga ati ivyanditswe mu muhanuzi Daniyeli birasohoje. Hano yasobanuye ijambo Eisenhower nk'uko gisobanura ngo icuma, Krefeld nk'uko gisobanura ibumba n'ibindi. Yavuga ngo kimwe ni ic'iburasirazuba, ikindi ic'iburengerazuba. Nibyo nanje nanditse mu gatabo ka nyuma kazunguruka, yaba iburasirazuba n'iburengerazuba, yaba amano 10 n'amahembe 10. Ariko iyo mikorere nyene iravugwa, ni imikorere ibiri itegerezwa guhuza. Itandukaniro gusa ni mu mahembe no mu mano, ariko si mu mitwe indwi. Igihe twatahura ico arico iyo mitwe indwi, no kuvuga
itegeka itegura byose abandi nabo ni inzego zishyira mu ngiro amanota 10 nta na kimwe akora ariko aragendagenda gusa iyo gusa ikirenge gitambutse nta n'ikindi nuko tubibona hano byerekanwa mu buryo bumwe ubu bwami bwa nyuma ni ukuvuga ubwami bw'abaroma kandi gihambaye nuko hano hariho igice cy'icuma ikindi ni ibumba ni ukuvuga hamwe ubwami bukomeye ahandi bwami butakomeye urabye neza isi uno munsi byose biriko birahomba raba iburasirazuba hose bufise amadeni gushika mu izosi nta na hamwe biriko biraja hariho ibintu ntagomba kuvuga hano ariko ni ifaranga ry'iburaya niryo rigira rize buno nyene nabwiye abantu kuri no yinga ntawe ari kubimenya abakuru b'ibihugu bamaze gushyira umitahe minini mu iryo faranga ry'iburaya abakuru b'ibihugu nabwiye abantu bacunga ayo makonte n'ibindi ibyo bizoshika ukwizigira idolari twatakaye repubulika y'abadagi yakoresheje amamiliyaridi 6 arenga mu kugira ngo bagure byaramenyeshejwe mu bimenyeshamakuru kandi birabandanya kuba bibi kandi uko bagerageza gushigikira kose ni nko gutera urushinge ifarasi ishaje igira itembe mwese muribuka itariki 17 kwindwi igihe Mitera yari mu cumba hariya muri chapelle ya kera mwese murazi ivyo yavuze abwira Mr. Cole aramubwira ati twebwe babiri twibuke kahise dusangiye hama dutegure kazoza hamwe kandi ni muri ico cumba nyere cyo kwambika aho muri iyo chapelle niho Mitera yatangaje ati ikidisho kimenyezo yuko ifaranga ry'iburaya rigomba gusubira idolari kuko ntirikibishoboye mbega ibyo byose mwarabikurikiranye n'ibintu by'ukuri bigezweho n'ibintu biri ngaho kandi buno nyene idolari ntirizoba rigishoboye kugumaho ubu rero byose byari bigishingiye kuri dolari iburengerazuba iburasirazuba epfo ruguru isi yose ikora ibyo kudandaza bakoresheje idolari ariko ni ubumwe bw'iburaya buriko burakora ibiharuro bifatiye kuri iryo faranga ry'iburaya ubudagi buzokwemera ko iryo faranga ahantu hose iryo faranga ry'iburaya rimaze kwemerwa bisigura yuko bishoboka kuronka ikote mu ifaranga ry'iburaya ibyo rero ni kubw'igituma kimwe kuko kahise ntikarashika igihe bizoshigerera abanyaburaya nibo bazoca bafata atari buraya bwo hagati gusa ariko isi yose izoca ipfukamira igikoko kubera iki ari papa ntigeze afata Polonye canke Rutuani canke Letoni canke Ubufaransa canke Ubutaliyani bafashe abami bo mu Budagi kandi bavyise ngo ni empire y'abaroma yo mu Budagi rero niko bimeze Ubudagi kirimwo kubera iki nta numwe yari afise ububasha canke ubumenyi bukeneye reka singomba kwinjira muri politike mbega ni gute twase hano Mwene Data washize kwibaraba uno munsi ntibyumvikana nkuko nabivuze ibintu bimaze kuba biramaze gutera intambwe cyane hasigaye gusa kurindira agahe gato gusa gushika ku isaha runaka igihe aho repubulika y'Ubudagi izovuga ngo ego
ifaranga ry'iburaya niryo faranga ryemewe byose bizoba birangiye. Aho rero ntazoba ari gusa ugutesha agaciro oya mbere amarubre igihumbi muzoca muterera mu nyabarega bose bazohungabana bose bazodondora. Aho rero niho hazoba hari ububasha. Murabizi ifaranga ry'iburaya rifise ikirishingira ikiriha inguvu ni izahabu. Abadashobora rero kubikora ntibazokwinjira mu buraya mu bumwe bw'uburaya kiretse berekanye ko bafise izahabu zijanye n'amafaranga bagomba kuronka. bizoba bitomoye kugira mperaheze sinagomba kubabwira ibyo byose, ariko hariho ibintu byinshi ibyo twabonye ibyo twumvise ibyo twitegereje muri iyi myaka yose. Twe dukora ntituvuga ubutumwa gusa hano, turaraba n'akahise n'ingene ibintu bigenda bitera imbere n'ukungene ibintu bigenda. Turizera yuko by'ukuri turi mu minsi ya nyuma kandi ibintu byose biriko birafata imero no kwifuje kubandanya gusoma hano. Twari tugeze Mwene Data Smith Daniel 2 nari maze gusoma gushika ku murongo wa 42 hanyuma guhera ku murongo wa 43 aravugwa kandi nk'uko wabonye ivyuma bivanze n'ibumba niko nubwo hari amasezerano menshi y'ukwabirana nta gice na kimwe kizoguma gifatanije n'ikindi. Byose nk'uko icuma kidashobora kuvangana n'ibumba. Daba nimba twinjiye muri kahise siko bimeze nk'uko amazu y'ibwami ibyo ntibigira ikibanza hano. Uko bimeze kose byose byatawe ndabyibaza. Ntimushobora kwibaza ingene ukwiyumvira imigwi amanama Vatikano ifise abo bantu ahantu hose mu buzima bwa gisivile muri rusange ahantu hose mwarabisomye mu binyamakuru. Umukuru w'igihugu gikomeye cya kabiri mu buryo gifise abantu benshi mu Buhindi, Rajiv Gandhi yarongoye umutaliyani-kazi. Umwana wiwe n'umukobwa wiwe bigira bose i Moscow mw'ishengero mw'ishuri ry'abajesuiti bose umuhungu n'umukobwa. Ni mu binyamakuru byose. Umwe umuhindi kandi atwara miliyoni 750. Ninde yateguye ibyo bintu byose? Ninde akora ibyo byose? Nimba mwonyizera cyangwa mutonyizera ntibikenewe kubivuga. Hari ibintu byinshi bidakenewe kuvuga, ariko abasomye igitabo cya Revera n'ibindi bitabo barazi yuko abajesuiti nibo bigishijwe kandi batojejwe mu buryo bwose bushoboka, kandi nibo bigishijwe kugira ngo bigira abapantikoti 100% batazwi. Barinyegeteza mu barongora Catherine Kuhlman n'abandi bari bafise igihagararo n'izina. Aba Jesuiti bambaye igisivile. None ni iki mumwe yarambariye mu tangazabutumwa w'umudagi yatangaje yuko tize neza Catherine Kuhlman, ariko kugezaho yarambitswe kw'ibiganza yaciye abona gukora ubukozi bwiwe. Kandi ni umuhungu w'umuntu. Uwo Mwene Data Ewald yabwiye ubutumwa bwiza ikashowe aho imiryango yari yugururiwe. Ntibyumvikana kubona ikungene abantu bashobora kwigira kure y'Imana igihe bagararije ukuri kuri aho ngo bakwemere kugira ngo umuntu agiremwo umugabane imbere
kandi yinjire mu kuri. Abatakaje urukundo rw'ukuri bava mu kinyoma bakinjira mu kindi. Abadakunze ukuri bazokwemera ibindi byose. Ndabandanya gusoma guhera ku murongo wa 44. Nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mu ijuru izo hagurutsa ubundi bwami butazokwigera buhangura, kandi ingoma y'inganji yabwo ntaho izonyagwa n'irindi hanga, ariko buzomara bukomvomvore ubwami bwose bwabo bami, yamara bwo buzohangama gushitsa ibihe byose. Amina. N'ibyari bizo niguhe kugiye koko ca nyuma. Twese twatahuye ivyo n'igihe tubayemwo uno munsi. Hubayeho byinshi kuvuga no kwandika kuri kino umunsi umwe. Ibi bizontwara ubuzima, ibihe ntibyabandanya kubaho, ariko twebwe tuzi ukuri nitutagukwiragiza nindazobikora. Kandi birakwiriye cyane yuko dutangaza ibyo bintu bivuye mu ijambo ry'ubuhanuzi neza neza. Petero yavuze iki hariya ngo dufise neza ijambo ryavugishijwe n'iryaka nk'itara ryakira ahacuze umwiza. Mbere twavuga ko uno munsi natwe tubyerekeye ibintu ibyo abantu banyereye ko bakagwa bakandika ibitabo by'ibihumbi impapuro ibihumbi ataco bavuze uno munsi kuri kiriya gihe cyo guhishurwa kw'ivyo bintu. Uko tubibona twese n'amaso yacu, kandi kimwe tugomba kwandika, tuvuga gusa icyo Imana yavuze mu ijambo ryayo. Murongo wa 44 Daniel 2. Nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mu ijuru izo hagurutsa ubundi bwami butazokwigera buhangura, kandi ingoma y'inganji yabwo ntaho izonyagwa n'irindi hanga, ariko buzomara ukomvomvore ubwami bwose bwabo bami, yamara bwo buzohangama gushitsa ibihe byose. Amen. Ubwami bwinshi bwaraguye, bwarazimanganye. Hanyuma abari baranesheje bazoronka intsinzi n'ukuneshwa. Ariko ninde yatanguye intambara y'isi yose ya kabiri? Ninde yatanguye ibyo? Ninde byaguyeko? Iyo papa adahezagira ibigwanishwa by'abadagi, mbega hari kubiki? Habaye mbere iminsi 18 mu Polonye atantambara ihari. Ninde yateguye ibyo byose? Ninde yavyegeranije? Nimubaze, bazobabwira nuko atakiri muzima. Ariko nkuko nabivuze, bituguteza kuvuga ibyo byose, ariko ibyo twarabisomye turabizi. Tuzi neza yuko bagomba kugwanya bolshevisme. Ninde hano hari ingabo zidasanzwe kugira ngo ibintu bigende kure gushika kuri Urare, ku musozi bitwa Urare. Oya, nkuko tubisoma hano murongo wa 44 Daniel 2. Ariko gihe ciyo ngoma Imana yo mu ijuru izohagurutsa ubundi bwami butazokwigera busambuka. Ubwami bwabwo ntibuzokwigera buja mu bundi bwoko, buzosambura bukomvomvore ubwo bwami bwose bw'isi, ariko ubwabwo buzokwamaho ibihe bidashira. Murongo wa 45. Uko wabonye ibuye ryasidutse ku musozi ata maboko arisituye, rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, nuko mugenzi Imana ihambaye yakumenyesheje ibizoba mu gihe kizoza. Amen. Kandi izo nzozi ni iz'ukuri, isobanuro yazo ntizohinduka. Amen. Amen. Isobanuro yazo ntizohinduka. Murashobora kubisoma muri Zakariya n'ibindi. Ndashizeho ibuye n'amaso 7 araba kuri iryo buye. Zakariya 3:8.
muzozana umushumba wanje ishami 9 kuko ibuye nashize imbere ya Yosuwa amaso 7 araba kw'iryo buye. Zakariya 3 n'ibindi. Hano hari ijambo rihaguruka Zakariya 4 guhera ku murongo. Ntegerezwa kuraba neza ku bijanye n'iryo buye rihaguruka riva ku musozi rigaca ricika umusozi. Turashobora kuraba neza twihuse tuza kubona hari muri Zakariya 4. Yego sinanateguye neza, sinenda byitegura ibi guhera ku murongo w'indwi kumbure ndaza kuraba. Urikiga wa musozi munini uzoba azoshiraho ibuye ry'urufatiro mu mpundu ngo agakiza. Ku murongo w'umunani ijambo ry'Uhoraho ryongera kunza ko riti amaboko ya Zerubabeli niyo yashizeho itanguriro ry'inzu kandi amaboko yiwe niyo azorisozera, niho muzomenya yuko Uhoraho nyene ingabo ari we yabantumyeko. Mbega hari wabonye uwo murongo aho ibuye riba umusozi munini? Je l'aurai peut-être ici mercredi soir. Ndabifise ngaha kuwa gatatu ukurikira. Ko bimeze kose reka dusubire muri Daniyeli tugurure mu gice c'indwi ubu. Murabona hano guhera ku murongo w'indwi. Daniyeli 7 guhera ku murongo wa 23. Twibagire iyindi yose. Bashobora kusoma umurongo wa 17 n'iyindi mirongo akaro 17. Ati ibyo bikoko binini uko ari bine nibo bami bane bo bazokwaduka bazukurutse mu isi. 18 ariko abera bisumba byose bazohabwa ubwo bwami, kandi ubwo bwami bazobwegukira buhore ari ubwabo gushitsa ibihe bitazoshira. Nukuvuga ibihe bitazoshira, nukuvuga ibihe bidashira ntibigabugwamwo ibice. Ku murongo wa 23 haranditswe maze wa wundi arambarira ati ico gikoko ca kane kizoba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzoba bufise itandukaniro n'ubundi bwami bwose buzotabagura isi yose buyisiribange buyijanjagure. 24 kandi kubyo byayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazokwadukamwo abami 10, maze mu nyuma zabo hazoba uwundi mwami, ariko we azogira itandukaniro n'abambere kandi azonesha abami 3. Isumba byose azoyivuga ko amajambo y'agatituro, kandi azoshobogoza abera bisumba byose, azoja imigambi yo guhindura ibihe n'ibyagezwe, kandi bazorekerwa mu maboko yiwe kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizoba, ukuvuga n'imyaka 3 n'igice ya nyuma. Kandi hano ku murongo wa 26 aravugwa ariko imanza zizoshingwa bamwake ingoma yiwe, bayikombore bayihenebereze gushitsa ku muhero. 27 kandi ubwami n'inganje n'ubukuru bw'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bwose hose bizohabwa ubwoko bw'abera bisumba byose, ubwami bwayo n'ubwami buzokwamaho, kandi abami bose bazoyikorera bayumvire. Neza nk'uko twabisomye hano mu gice cya 2 haranditswe hano ku murongo w'indwi, ni kwerekana bya bindi nyene n'ibishusho bitandukanye. Mufate hano Daniyeli 7 ku murongo w'umunani, ni ihembe
d'homme, etc. Une rifise bouche akanwa qui tenait des k'amaso propos arrogants. Vous pouvez n'akanwa kavuga amajambo y'amarogotano bigeranya n'ivyashobora hana 17 n'ivyashobora hana 17 navyo nyine ivyo vyerekeye kuri papa neza neza Daniel 7:8. Présomptueux que lui. Qu'est-ce que je viens de dire dans Apocalypse 13, n'est-ce pas? Pardon? Mbeje kuvuga iki mu mbare bya Yohana ivyashobora hana 13 ego Apocalypse 13 verset 6. Et umurongo wa gatandatu elle ouvrit yugurura akanwa kiwe ngo avuge amarogotano ku Mana ngo arogote ku izina ryiwe n'ahantu hiwe hera no kuvuga abahaba ahera mu ijuru. Murabona igihe cyo aho ico gihe tuzoba twamaze kwinjira aho iwacu mu ijuru. Muratahura ibyo bene data n'abashiki bacu mbega ngo ndagiye kubategura ikibanza hari inzu nyinshi kwa data yabitabuko sinobe babwira Yohana 14:2 igihe umugeni azokwinjira ahiwe mu bwiza abayuda babaze kuba abizera bazoca muri ico gihe kigoye. Aho rero ibintu byose byo kurogotwa ko bazobirogota ko uwo muntu nawe aca arogota no kuba afise ahabo mu ijuru. Umurongo w'indwi ahabwa kugwanya abera no kubanesha kandi ahabwa ububasha ku moko yose ku bwoko bwose mu ndimi zose mu mahanga yose. Byashobora 13:7 ntitwovyibagira cyangwa ngo tubiceceke ko ibyo byanditswe gutyo mu buryo butomoye neza mu mpande zose kubw'ibimenyetso ntitwovyirengagiza. Ubuhanuzi bwa Bibiliya ku mpera bwaravuzwe neza mu nshuro nyinshi muri Daniel no mu byashoye Yohana kandi nta n'ikindi cigwa na kimwe cavuzwe neza nk'ico. Aho naho nyene ijambo rirasohoza nk'uko byanditswe hano mu byashoye hano 13 Yohana 13 umurongo wa nyuma. Murazi hano igishushanyo c'igikoko n'iki umurongo wa nyuma Yohana 13. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharure igitigiri c'ico gikoko ni igitigiri c'umuntu si imigwi y'abakomuniste ariko ni igitigiri c'umuntu. Ico gitigiri ni 666 Vicarivis Filii Dei ngo ku ntebe y'ubutumbanirwi nagiye Vatikano nabonye hose byose ni mwiza n'amaso yanje nabibonye ego cyane cyane 62-64 kandi ico uko babivuga hano ni babivuga neza mu bisome mu byashana 17 ngo uw'umunani ari muri ibyo indwi no kuvuga ni leta muri leta. Igihe ugende i Vatikano ikintu ca mbere uwo muntu yatubwiye yavuze ati ndababwire ko hano ntimuri ngaha ntimuri mu Butaliyano muri leta ya Vatikano. Dufise guverinoma yacu, dufise idarapo ryacu, dufise abambasaderi bacu, dufise leta muri leta. Igihe yavuga ivyo naciye mpishurirwa buno nyene naciye mpishurirwa na mpwemu yera ko ari Vatikano. Naciye ngaruka ndaraba ibyashobora na 17 ndabona ngo ni uw'umunani. Murabe ngira ndebe basomere kugira mu bitahure neza. Uwo murongo wakoze ku mutima wanje wacumise mu mutima wanje hano byashobora hana 17 umurongo wa 11 kandi cya gikoko cariho kandi kitakiriho ico ubwaco nugira umunani ariko kandi numwe muri babandi ndwi kandi azoja kuranduka. Ni 18 cyaduka kivuye mu bandi abantu bose babona indwi ariko kigize umunani. Ni leta muri leta abantu ntibatahura ntibazi ikiriko kirakoreka kuko amaso yabo harugaye ku bw'ivyo ntibashobora kubibona naho ibyanditswe byera byoba biri ku ruhome bimeze bisa neza. Ese nyere dufise amashimwe ku Mana kuba dufise umuhanuzi w'Imana muri no misi
kandi nk'uko daniyeli yabivuze kiriya gihe hariho imana mu ijuru ihishura amabanga ahishije. daniyeli 2:7 imana mu ijuru ihishura amabanga. havugwa ngo nubwo abapfumu bose basobanura ibyo bimenyetso n'ibindi nubabwira jewe ibyanditswe niyo bica. amahanga yose, indimi zose byatezwa gusenga imana yo mu ijuru, kandi ibyo bizotangazwa igihe byose bizorangira. byose ntibyarangira, indimi zose zokwatura, amavi yose azopfukama. aho rero ibintu bizaba bitandukanye. aho rero igihe cyacu kizoza, tuzoganza, tuzotwara, ibintu bizohinduka. no munsi turi abantu b'ibipfu, ariko no munsi turi abanyabwenge. no munsi turasuzuguritse, ariko kiriya gihe tuzoba twubashwe. amen, amen. turafise amashimwe igihe c'ubuvugishwa, ijambo ry'ubuvugishwa imana yarungitse umuhanuzi kugira ngo ntiduharure ku vy'amituragaro canke tubure kubura igifatika. umwe muri bo yaravuze, mwene data mukundwa yaje kutugendera hano yarambajije guhera muri Belgique ngo none amituragaro ndwi niki ndeshura ntifise mirongo 32 yo kuri ivyo numbajije sinokubwira icyo arico. ibyo bishyire ku ruhande, igihe nicyashika tuzobimenyeshwa. turi umugwi w'abantu bihimbira ibintu, twizigira imana gushika no munsi, tuzobandanya kwizigira imana gushika uwatuzanye gushika hano akaduha umuco azobikora gushika ku mpera. undi mwene data ya disikete aravuga mu butumwa bwiwe ngo mwene data Branham yaravuze ngo bifise isobanuro indwi. ico ikindi agishinga no kumenya nimba inyumviro zitanu no kwizera umutima wanje wose. mbega muremeranya nanje mu buzima bwanje, kubera ikinategezwa kwigira umuhinga mu bintu ibyo ari byo byose. sinigeze nigira umuhinga mu cyaje cyose mu buzima bwanje, kandi bizoguma gutyo gushika ku mpera. oya, twizera yuko imana izokora ikintu runaka gihambaye ku mpera. ndabwira mwene data nti kwisi nimba no biraba ngaho mu biko biraba ku isi igihe cyose habaye umuturagaro mu ijuru, haba ibicu, tukamenya yuko igihe cyageze ko hagira habe imvura. ndavuga nti nimba umuntu hari avuga umuturagaro hanyuma imvura ntigwe, aho rero nahagarika kuvuga imituragaro. nimba haje igicu mu buryo bw'imhemu bivuye ku mana, hanyuma hakaza imvura ya nyuma, twese tuba tunezerewe. ariko inyigisho ku mituragaro bigira ubwamo bwinshi kuri jewe, ntitubikeneye ibyo. ni ukurindira ko isaha y'imana igera tujane nayo. murazi yuko Mwene Data Branham nawe nyine yararindiriye igihe icyari bwatera imbere nk'uko biri no munsi, kandi nizera 100% ko nimba cari hano no munsi nawe yokurikiye igihe yari kubona neza ibyo bintu byose mu buryo bufoboye cyane. muteza kuvuga ngo ego, none birashoboka. ego birashoboka. mbere n'abahanuzi n'intumwa ntibashoboye kuvuga gusa ibyo bavuga, ibyo bahishuriwe n'Imana. ntibarenza ko, ntibagabanya. ntimwibaze ngo umuhanuzi n'umuntu yigura umupfuko wiwe akaca atanga impano nk'uko oya, sibyo sibiba. umuhanuzi ararindira yuko Imana imuha ikintu runaka, kandi nicyo cyo gihe niko Mwene Data Branham yavuze yavuze ugukwega kwa mbere n'ukwega kwa gatatu, ariko ntiyateza kuvuga ijambo narimo kukwega kwa kabiri kwa gatatu kubizokoreka. muntahure kumpera mwese mwatawe ibyo ntiyovuga ko ijambo narimo kubera iki, kugira ngo ntiyabe abamwigana. ivy'Imana izokora kumpera nta muvangeliste n'umwe azoshobora kubisubiramwo. mwarabibonye mu gihe ca Mose, igihe byatangura Yanese na Yambrise bari ngaho, nabo nyene bafashe inkoni zabo baterera hasi zihinduka inzoka, bakora iki na kiriya, ariko ku mpera byari byarangiye. hari umwe wenyene gusa hajya
umwe wenyine. Babiri ntibari bagifise inzoka inkoni mu ntoke. Inkoni ya Mose yari yabaye nini kuko yari yamize burya buryo yo kabundi yari afise byose mu biganza byiwe. Abandi bose bari ngaho n'iminwe igaragara, kandi ku mpera abasobanura bose, abo bavuza urwamo, abo bigana, byose bazohona. Imana izohemba ubwoko bwayo kuko bayizigiye. Imana izoba kumwe namwe kubw'izina ryayo, kubwo ijambo ryayo. Ntitwizigiye imigani muri twebwe, twakira ijambo ryayo ry'ububasha, ijambo ryahishuwe, ijambo ryayo rizima. Imana idufashe kugendana nayo gushika ku mpera, gushikaho tuzova mu kwizera tukinjira mu kubona. Amen. Izina ryiwe nirihimbazwe. Amen. Turahaguruka dusenge. Data wera wo mu ijuru, nagomba naje kugushimira n'umutima wanje wose kubw'amahirwe manini ayo dufise yo gushobora kuba turi mu bwami bwawe, kuba waraduhishuriye amabanga y'ubwami bw'Imana. Ntiwatweretse gusa ibishusho n'imigani n'ibimenyetso, wakuyeho igitambara, watanze umuco, watanze ugufoboka. Si mpemu w'umuntu yarondeye ngo, ariko ni mpemu w'Imana yahishuye. Aleluya. Kubw'ivyo turagushimiye mu mutima wacu wose. Bwabe bukundwa, unyemerere utwemerere twese mu gihe tubona mu buryo bufoboye ibintu byose uri mu nzira hamwe natwe, ingene dutegezwa kubandanya ubu. Mana nkuru, nk'uko mwene data yabisenze, ibisigaye byose n'ibirori biriko birakinwa, umwe wese ateza gukina ikintu gitandukanye, ariko urafise umugambi kubw'ubwoko bwawe. Si amasanamu, si amareresi, oya, no guhishura ijambo ryawe, n'ubwami bw'Imana, no gusohoza kw'inkuru z'agakiza mu bwawe. Mwami mukundwa, twokubwira iki? Urakoze. Ndakubwiye nturakoze. We Mana ya Daniyeli, Mana ya Aburahamu, uri wawo, ya Mana nyene yavuze ikavugana na Yohana ku kizinga cya Patimo. Amina. Uri ya Mana nyene yabwiye mwene data Branham, uri ya Mana nyene. Haleluya. Imana nzima itubwira, ituvugisha kushika kuri uno munsi. Haleluya, haleluya. Izina ryawe ry'ubwiza. Mwami, utwereke mu nyonga hawe, uduhe umugisha wawe, amahoro yawe, ubuntu bwawe, agakiza kawe, urukundo rwawe, ube hamwe n'ubwoko bwawe nk'uko wari uri ku ntango. Mwami, hagati yacu ushinga intahe ko uruwazutse. Haleluya. Wewe Mana nzima, we tuzaniye ubwiza. Uhezagire abo bose batujeje amasengesho, mwene data Veya Grate, kandi waziganya amaso yewe yuguruye, umugira umugisha kandi umugira ubuntu bwawe. Turabigushimiye. Uhezagira abagwaye bose, abarushe bose n'abaremerewe. Mwami, uhezagire abatwibuka n'abo bose batatwibuka. Turagomba kubibuka, tubazana imbere yawe. Uhezagire bene data barongora hano mu ikoraniro. Uhezagiye cyane cyane mwene data Rusi na bene data bose, bahuze mu bumwe mu rukundo rw'Imana. Mwami, dukuremo ibitaguhimbara byose, uhishure kamere ka Yesu Kristo hagati yacu no mu buzima bwacu. Uhimbazwe, ushirwe hejuru ibihe bidashira kubwa byose, mu izina rya Yesu. Amen.